mugabo kubera leta na OBP ataco bakoze ico gihe abanyagihugu bo mu Kigwena baciye bihanira ntawamenye n'ingene bayishe mugabo yaza yatikije inganda n'ahandi rero bishoboka ko bazohava bihanira niyo leta atagira ico ikora canke OBP. Ndakuramukije nanaguha akaze mu mwanya wacu we ukunda kandi ugakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza. Ubu nabwo hari amakuru ariko havugwa ijya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, tugira turabire hamwe amakuru yihuta. Hari amakuru arabana n'umutekano, hari inkuru zirabana na politike ndetse n'izindi nkuru zose zivugwa mu bisata bitandukanye, turaza kuzigarukako mu buryo bw'idonido. Ndakwibutse ko kuri wowe utarafyonda subscribe wabanza ugafyondako kugira igihe cose dushizeko inkuru uraje uba mu ba mbere izo nkuru uzishikira. Ni amakuru aba yatohojwe n'umugwi w'abamenyesha amakuru bakorera ngaha mu Burundi mu ntara zitandukanye, amakuru bakayaturungikira na jewe nkayatunganya nyene nkayagushitsako. Abari mu gihugu imbere, abari mu bihugu vy'ababanyi, abari ku migabane y'amakungu, mwese ndabaramukije nanabakaze muri ano makuru adushikiye uno mwanya. Imbere yuko tuja mu bindi vyose, reka dutangurire kuri no nkuru yihuta idushikiye, aho hari amakuru avugwa yuko isoko ya Kamenge igiye kubakwa mu kiringo c'amezi 5 bifashijwe na leta y'u Burundi. Amakuru atwereka ko mu nteguro yashizwe ahabona biboneka ko uwuzohagararira iryo sanurwa ry'iyo soko ya Kamenge ari leta y'u Burundi yonyene, ngo mu gukontorora ibikorwa vy'iyubakwa ry'iyo soko. Leta y'u Burundi ikaba yari yaciye yiyemeza ko iyo soko iheruka gusha igatokombera igiye gusubira akubakwa. Umukuru w'igihugu kumwe n'abandi bagwiza tunga bakaba bari biyemeje yuko bagiye gufasha iyo soko igasubira kubakwa. Abagira neza batari bake kandi bakaba bari baratanze amafaranga y'amarundi arenga imiliyaridi 2 kubwo gusubira gusanura iyo soko ya Kamenge. Abanyagisagara ca Bujumbura bavuga ko iyo soko yabahombeje vyinshi, ngo kuko biboneka ko ibintu vyabo vyinshi vyahombeyemwo, ndetse ngo akaba atawundi bushobozi bari bafise bwo gusubira kuronka ahandi hantu bakorera. Mu yandi makuru kandi avugwa, imbere yuko tuja mu bindi vyose twagutunganirije, reka tubanze tugushitseho ni inkuru itangazo gihuta rivuye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mwikete umuyobozi mwishikira yandikiye umushikiranganji ajejwe indero ndetse n'inyigisho za kaminuza General Gabriel Nizigama, yavuze ko hibonekeje amahinyu menshi mu kiringo c'imyaka 10. Abigisha kandi ngo bakaba bari bidogeye itunganywa ribi ry'amafaranga y'iryo shirahamwe, kandi ngo bafatiwe ingingo z'agahotoro n'abarirongoye. Amahinyu yibonekeje yerekanywe n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu yerekeye amategeko ashiraho iryo shirahamwe ndetse n'ayarigenga, uko ritwawe, uko uburyo bukoreshwa, ndetse ibijanye no kuronka amadeni n'ikoreshwa ry'imiduga n'indinganizo y'ibikorwa, no gushimiriza kwinjiza abashasha mu kazi, ndetse no gushimisha abanywanyi b'ishirahamwe. Ubushikiranganji butegerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo hagarukanwe amafaranga yose yahawe abakozi b'u Burundi, yahawe abakozi b'ubu canke se abakera, ngo co kimwe n'amadeni yose yahawe abantu batarikuriwe kuronka amadeni y'iryo shirahamwe kugira ngo agarukanwe ku kigega. Ivyo bikaba bivugwa na Gabriel Nizigama. Gutandukanya Kosesona na FLE. Nizigama asaba ko umwe wese yogera ivyo ajejwe ukwiwe,
ubushikiranganji ngo bukaba bubwirizwa gutegeka isubiramwo ry'amategeko ngenderwako, gutegeka urwego nshingwantwaro rw'iyo shirahamwe gutandukanya inyungu zaryo ndetse n'iz'urunani rw'amasendika y'abigisha kosesona kugira ngo ntibasubire kujuragiza abigisha. Ivyo bikaba biri mw'urwo rwandiko rwasohowe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Kuwa kabiri uheze abanywanyi ba FRE bashika 100 bakaba barugarije ibiro vyaryo biri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Iryo shirahamwe rero ngo rikaba ryagiyeho ngo rifashe abigisha kuronka uburyo ndetse n'uburaro bwiza biciye mu ngurane. Umugabo rero ngo hakaba haheze imyaka 7 riguma rikata amafaranga ku mishahara y'abigisha ridashitsa ivyo ryemeye. Ico kigega kandi cabaye icabarongoye amasendika muri rusange ngo bagabura amafaranga batitaho ineza y'abigisha, niko bivugwa muri iryo tangazo. Abandi kandi bigisha bavuga ko amafaranga yama akatwa ku mishahara yabo ngo kandi batigeze binjira muri iryo shirahamwe. Uwurongoye FRE akaba avuga ko imyidogo myinshi izotorerwa umuti mu mpera za kuno kwezi. Avuga kandi ko ngo amashirahamwe ndetse n'ukuntu abanywanyi barenga 8,000 bashoboye kuronka uburaro bwiza bafashijwe n'iryo shirahamwe. Iryo akaba ari itangazo ryari rivuye mu biro vy'umwishikira w'umukuru w'igihugu nk'uko amakuru adushikira nayo nyene avyerekana. Mu zindi nkuru ziriko ziravurwa cane hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi hari amakuru nandi kandi nanone ariko aravugwa tugira turabire hamwe, ariko ndakwibutse ko kuri wewe utarafyonda subscribe wobanza ukayifyondako kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi uraje uba mu bambere ibishikira. Mu yandi makuru ariko aravugwa cane reka turabe mu birabana na politike nanone ndetse n'imigenderanire nk'uko amakuru ariko aravugwa ngaha mu Burundi avyerekana. N'amakuru arabana n'imigenderanire aho ubumwe bwa Buraya ngo bwiteguriye gusubira kugira imigenderanire myiza n'igihugu c'u Burundi. Ivyo biriko biravugwa mu gihe umukuru w'igihugu yahuye n'abaserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi. Hari urwandiko ruhambaye cane rugaragara rudushikiye uno mwanya aho ubumwe bwa Buraya buvuga ko bwiteguriye gusubira kugira imigenderanire myiza n'igihugu c'u Burundi inyuma yo kugira umubonano na Ndayishimiye Varisito. Mu rwandiko abaserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi bashize ahabona ubumwe bwa Buraya ndetse n'amareta bugize barashima ko ivyo gufashanya mu by'ubutunzi ndetse n'ishirahamwe ry'ibihugu bivuga igifaransa vyasubiye gutangura. Ubumwe bwa Buraya kandi burashima kuba u Burundi bwaravuye ku rutonde rw'inama ijejwe umutekano ku isi hamwe n'akigoro k'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya. Ubumwe bwa Buraya kandi ngo hano ngaha mu Burundi abagize iryo shirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ngaha hano mu Burundi bakaba bifuza ko ukwizerana, kubahana, ibiganiro vya politike ndetse no guhanahana ibijanye n'akaranga vyosubira gutera intambwe hagati y'u Burundi n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Mukamenya ko kandi ubumwe bwa Buraya bwari bwarahagaritse imigenderanire n'u Burundi mu mwaka w'2015 aho bwagiriza leta y'u Burundi guhonyanga bimwe mu vyeruye ibijanye n'agateka kazina muntu. Iryo shirahamwe rikaba ryahora ritanga imfashanyo y'amahera leta y'u Burundi ikoresha ishika ku bice 52% vy'amafaranga igihugu gikoresha ku mwaka nk'uko amakuru adushikira avyerekana. Nayo mu bindi biriko biravugwa reka tuvyumvirize muri ano makuru yose twabatunganirije. Hera mwinjiza aba ariyo nyene
leta izocikoresha kugira ngo yungure n'ayandi mazi n'abatararonka baronye batwaye amazi n'amatara byose acabigira gwabo abakozi ba regidezo none amahera yashirahe binjiza kuva ku muyobozi mukuru gushika ku muplanta nibo bayari no kuvuga ni umugwi wagiye hamwe uco dutwara amatara n'amazi iraba baratwara barabitwira urabona yuko inguvu za regidezo ziriko zirahera buke buke uya igeze ahantu amazi yoba yigeze mw'izosi kuko uravye amadeni ifitiwe ukaraba bijya bita perte sur le réseau de transport ifise ni nini ya zirenga 30% ama ekipema yawo yahiye ivyo byose bituma gutunganya iyo societe ya regidezo bigorana cyane gose shokorwa nuko boshira mu minwe y'abigenga ibisata vya production n'ibisata vya distribution kugira ngo habeho bijya bita ihiganwa abigenga bakaza bagashira imitahe yabo muri production no muri distribution bituma regidezo kuri izo nguvu nkeya isigaranye izishira mu kutunganya ivyo rezo electric igapunguza izo perte ziri kuri rezo electric. Ivyo rero twarabibonye no muri iyo myaka iheze aho imvubu yamaze abantu bakavuga ko ari intumano mugabo kubera leta na OBP ataco bakoze ico gihe abanyagihugu bo mu Kigwena baciye bihanira nta wamenye n'ingene bayishe mugabo yaza yatikije inganda n'ahandi rero bishoboka ko bazohava bihanira niyo leta atagira ico ikora canke OBP hariho karagahombo kuri OBP no ku gihugu ariko iyo OBP uko isanzwe ijejwe gukingira ivyo bikoko iyo ikitanga kumbure ntibiba vyarashitse naco gituma dutera akamo tugasaba dushimitse OBP n'ikijejwe irungika abantu baze kuraba ingene iyo mvubu yigenza barabe icatumye igira ishavu ridasanzwe barabe ko ari ukuvyara canke ari ugusonza canke ari izindi ndwara zayitumye hanyuma rero batore umuti w'iyo mvubu kuko nico bajejwe abajejwe umutekano nabo ukuntu bo kwifata nibagende bafata inkoho barase mu mazi yegereye aho hari iyo mvubu imvubu iratinya cane ugwamo ikihunga yigireyo ivaho hantu yoye kwica abantu abo bajejwe umutekano nyene bagume bacunga ntihagire umuntu isubira kwica kugira gatatu nabo ukuntu bo kwifata abo banyagihugu igize iminsi yicira babo n'ivyabo abo nabo nyene barashobora umwanya ikigo OBP ataco kiriko kirakora barashobora gufata ingoma bakaduga hejuru kwibo bakavuza ingoma gose naho nyene irashobora kwigirayo bibuze naho leta nayo niza n'helicoptere bibuze ivyo bibuze ivuze ugwamo hejuru iyo mvubu hanyuma yigireyo ibisabarovyi barobe ibise ariko ahanini ikigo OBP nico gitegerezwa gukingira ivyo bikoko n'abantu itegeko rigenga amazi rikubahirizwa uko riri kugira izo mvubu zironke naho aho zirisha